Ndabahaye ikaze na karibu muri ano makuru ubusesanguzi guno munsi gatanu itariki ya 21 umwaka no 2025 ukwezi ni ukwicumi na rimwe ni kwa kundi nyene turiko turarangiza amakuru yacu reka tuyahere ku vyaranze umunsi wejo aho hagaragaye umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Ububirigi n'ayandi makungu azwi ku izina rya Maxime Prévost agaragara mu gihugu c'u Rwanda aho bari yitabiriye ihuriro canke umunsi mukuru wa 46 uhimbazwa mu gisata ca francophonie ibihugu bisanzwe bivuga igifaransa n'ivyo bita Organisation Internationale de la Francophonie OIF. Uyu Maxime Prévost rero akaba ari we tugarutse ko kuko ni wavugisha benshi mu gihe Ububirigi n'u Rwanda batariko baracana uwaka dusanzwe tuzi ko badacana uwaka mu gihe u Rwanda mu misi iheze rwari gugariye ko urugi igihugu c'Ububirigi rucagiriza ibintu vyinshi ko rutagishigikiye muri binabiriya Ububirigi buvuga nabo Rwanda eka Ububirigi budacana uwaka kandi Ububirigi busanzwe ngo bukoresha n'imvugo yo kutemera genocide ariko uno munsi Maxime Prévost mu vyo yapostinze kuri X yo navyo turabigaruka ko akaba yavuze yemera genocide yo 1994 yabaye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ari hakurya ya Kanyaru aho hagaragaye umurindi mwinshi w'abanyarwanda baza mu makomantere kuri Twitter yiwe natarara yifuse ngira azoba ari umuntu yihangana canke yabiteguye ko bizogenda uko nyene kugira arabe ko imigenderanire yosubira kudohoroka ariko uku n'uruhande rumwe gwiyumvira ibi ariko reka nanje ndabasangize ikindi niyumvira imbere yuko tugera mwidonido ry'ubusesanguzi reka mbanze ndabereke kamwe mu mareresi yaranze uwo munsi ukungene Prévost yahoberanye na Olivier Duhungirehe mugenzi we nawe nyine ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu basomana bongoreranira utuntu umengo neza ni couple iri ahantu nyene yibereye ahantu ariko reka mbanze ndabereke kano ka video kugira sindabicisha amajambo cengaruka ndababwira igituma nyamukuru cagenza canke catumye Prévost Maxime aja mu Rwanda mu gihe bari bamaze iminsi badacana uwaka bose barahaniraniye ivomo. Reka turabe kano kareresi hamwe. Yes, ndibaza ko duhejeje kurabira hamwe kano kareresi aho Maxime Prévost ayambira na hoberana na Olivier Duhungirehe ukamengo n'abantu basanzwe sinzi bahurira ahantu bafise babogaboga ibineza neza ariko diplomatiquement canke mu rundi ruhande dusanzwe tuzi ko u Rwanda rwateranya amajambo kandi adashimishije haba ku mbuga ngurukana bumenyi haba mu makete bandikira Belgique bayagiriza ibinabiriya ndibaza ko aya makuru yadushikiriye rero benshi ikibazo bafise vyagenze gute basubire gusubirana basubire kugenderanira ikibazo ntigitanguye ubu catanguye mbere igihe u Rwanda rutegura amahiganwa y'amakinga ikigali aho twabonye Ububirigi buyitabira ariko Burundi na Kongo n'ibindi bihugu byavuze ati ntituja gushigikira umwicanyi inkozi y'ikibi iri kirasesa amaraso yica ubwihonye ubwoko yica yiba isambanya abagore n'inkumi n'utwana duto eka bakora bigira ikibi kuko ari abahungu ba Sekibi hariya hakurya y'uburasirazuba bwa Kongo. Inyuma yaho Maxime Prévost aciye yizira mu Rwanda. Maxime Prévost rero yaje kuri invitation ya Olivier Duhungirehe ni invitation y'u Rwanda ku Bubirigi mvuze kuri invitation ya Olivier Duhungirehe kuko ni wajejwe imigenderanire y'u Rwanda na makungu umva niwe yananditse n'iriya communique yo gukupa imigenderanire ni wajejwe kugira imigenderanire y'ibindi bihugu n'u Rwanda ni wajejwe kuyihagarika ivyo byose rero Maxime Prévost ibi ndababwiye mu vyo yanditse ku rubuga rwe rwa X ariyo Twitter nababwiye ko iba iriko amakuru yizewe kandi aba hariko abantu baba diplomate bakuru b'ibihugu
abashikiranganji eka amaleta mwamwe menshi abariko kandi usanze inkuru yatangiwe ku rugo rubuga abari inkuru yizewe cyane kuko hari ukuntu usanga abadiplomate bakuru b'ibihugu n'abandi bashikiranganji n'inzego zimwe z'igihugu Twitter iba yarabafashe yarabasize mu makategori yisa biroroshe kubatandukanya Twitter yanje na Twitter ya Olivier Duhungirehe ya Dr Edouard Uwacu y'umukuru w'igihugu cacu ya Chisekedi n'abandi benshi bagenda batandukanye nico gitwanda kubwira ati ubonye umutegetsi yanditse hari yacumenya ko iyo nkuru ariyo Prevo rero majambo yakoresheje reka ndayabasomere muraca kumugumva ko yagiye ku bushake bw'igihugu cy'u Rwanda u Rwanda ruriko ruragerageza gusubira iri jambo ndarikoresheje muragihanganira ndavyizeye novuga ati ko u Rwanda ruriko ruragerageza gusubira ku vyo rwadashwe kugira ngo ko gobaho kugira ngo ko gosubira kwibumba kuko u Rwanda rugeze aho umwasi ashaka ibi navyo bigaragarira mu bikorwa byinshi u Rwanda ruriko rurakora ndaza ndababwire n'igituma u Rwanda gwagize ibyo bita free visa umwanya ni wadukundira muri iki kiganiro nyene ndabifatanya ndabishiremo ndabamenyeshe igituma u Rwanda guguruye imiryango ndababwire none sirinda kubabwira twaranababwiye n'igituma u Rwanda gwakotesheje stade amahoro u Rwanda riko rwa privatize ibintu byinshi ndaje no kubabwira ko u Rwanda ubu rufise depreciation de la monnaie rwandaise igera ku bice 9.38 kwijana ibi bikaba byatangajwe na Bank Nationale y'u Rwanda iyo bita Rwanda National Bank rero reka ntabicishije amajambo ndabasomere uko Prevo yabishitse ku rubuga rwiwe rwa Twitter kandi ndaza kubashirira hano nkuko bisanzwe namwe mu vyirabire uko bimeze Prevo avuga muri ano majambo akurikira avuga uku gukurikira munyanganire gato Twitter yiwe ndayirondere Prevo Maxime Prevo yakoresheje amajambo akurikira yavuze ati je me suis rendu à Kigali pour participer à la 46e conférence ministérielle de la OI francophonie point acavuga ati aha yaravuze ati ngo nagiye i Kigali kugira nyitabire conference y'abashikiranganji igira 46 y'ibihugu bivuga igifaransa bikoresha igifaransa j'ai réaffirmé avec conviction nongeye ndahatangira icizere ndahatangira nk'indahiro mu ncamake ndahemereza n'umutima wanje wose l'engagement de la Belgique en faveur des droits des femmes urumva ngo nahatangiye icemezo canke icizere ca ucubwitange canke ubushake n'inguvu nyinshi cyane n'umutima wanje wose wa Belgique kubijanye n'agateka k'abagore gateka k'abagore un principe essentiel qui doit continuer à guider nos sociétés aha tubanze tube turabangiriye hano aha rero yabaye nk'umuntu aje ku rubuga rwiwe rwa Twitter kuza kugira excuse kumbure niko nabitahuye namwe nibaza kari kuza kubitahura abwira abantu je me suis rendu à Kigali pour une raison nimwibaze ngo nagiyeyo ukuntu kunakuriya aha yaraje kwi explica mugabo ntibikenewe wagiyeyo umuntu mutavugana ntimuvugana umuntu mudasangira ntimusangira muje kuvuga ati ngo twasangiye kumvo iyi nini no nareke kuduhenda yagiyeyo rero ngo agiye ngo kandi ngo arana bahicizera anasezerana cyane n'umutima we wose ko Belgique igiye kwifatanya canke gukora ibikorwa n'umutima wose kubijanye n'agateka k'abagore aha rero kuri iri jambo ryonyine iri Maxime Prevo yaharonkeye ikibazo Maxime Prevo urumva ko avuze ngo la Belgique ngo en faveur des droits des femmes hari amakomantere menshi hari amatag menshi naje bantaginze naje nakomanse birimwo na commentaire yanje ndaza kwishira ngaha muyirabe kugira mubone ko ntako ndababesha bamubajije ati none kuvuze ngo wagiye mu Rwanda kugira muhagaciro uburenganzira bw'abagore none Victoire Umuhoza Ingabire Kagame afunze
yafunze kuva kera imyaka myinshi, ubu yongeye amusubiza mu gasho, kandi nta kintu na kimwe abacamanza canke sentare canke iryo ubutabera nko mu Rwanda nko mubivuga buramwagiriza. Nta kintu na kimwe Victoire Ingabire yagirwa n'imvo z'amatohoza. Ariko ikintu kimaze kuvugwa kica ku mugaragaro ngo nuko Victoire Ingabire yasomye igitabo ngo gihindura ca reforme canke gihindura ubuyobozi, igitabo kigaragaza ukungene umuntu ayobora neza n'umukuru w'igihugu, aho yagirijwe ko ngo ariko arategura kudeta. Ugacuca kuraba umudamu ariko arategura kudeta, nta n'ugwembe bamufatanye, nta na kupongre, n'umudamu na konte zo mu Rwanda nta na 10 zirimwo. Ukiyumvira umuntu agomba tegure kudeta azoyitegura mu gihugu ca kindi RDF, gisirikare c'u Rwanda gifise amasatelite, gifise amadrone, gifise amakaske, gifise ama infrarouge n'ibindi bikoresho bihanitse, mu gihe igisirikare c'u Rwanda ciproclama ko ari igisirikare gikomeye kiri hejuru, mu gihe leta y'u Rwanda ivuga kiri solidaire, bose ari umunyarwanda bavuga rumwe, Kagame ashonje abanyarwanda baba bashonje, Kagame arize abanyarwanda baba barize. Wumva ico gihugu gikubitamwo kudeta gute? Ibi biragaragaza rero ko ari nyendamuvano ya Ndyogo, canke barondeye ukungene gusa baba baramwononera ubuzima. Ikindi naco kitibagirwa nuko Paul Kagame, inkotanyi, RDF, kajya kabwi kose kamukikuje batinya uyu mugore Victoire Ingabire, kuko yaba tamutinya ntibaba mwiruka inyuma, baba mureka kavuga surtout ntavuge ibicoza ibizana urwanko n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ariko kuvuga ngo yasomye igitabo ngo kigana guhirika ubutegetsi, ngo afise ivyumviro vyo kumva ibintu vy'ingenga bitekerezo, umengo Kagame bari mu mutwe w'umuntu, James Kabarebe nuko n'abandi benshi bagenda batandukanye, umengo inkotanyi ziba ziri mu bwonko bw'umuntu gusoma ingenga bitekerezo nkuko bama babivuga abafise. Aha rero no bamwatatse ari benshi, message z'abadamu baba bazungu baba n'abandi benshi, abakongomana, abarundi babaza okay, nimba wagiye pour les droits en faveur des droits des femmes, kubera iki wavuye udasohoje Victoire Ingabire uzi neza ko ce sont aussi ses droits. Iki rero nico cabaye polemique cyane kuri ico. Amatubandanyije ngo dans l'espace de la francophonie et bien au-delà. À cette occasion agira ati mutwamugina la paire de Kigali, niho rero ucu vyumvira kuri runo rubanza cyangwa kuri kino gikorwa apere y'Ikigali, ubutumwa bwa Kigali, u Rwanda. La paire de Kigali a été lancée pour unir nos forces. Baduhamagariye kugira dushibize inguvu hamwe, dusubire duteranye inguvu zacu, tuje hamwe, nos forces, consolider les acquis et accélérer les progrès vers une véritable égalité entre les genres, à l'ère où plusieurs pays opèrent des marches arrière sur cette question. Ngo u Rwanda rwaduhamagariye, aha rero no mvuga ati okay, u Rwanda niko rwabahamagaye finalement. U Rwanda rero riko rashaka kuraba kungene rusanasana imigenderanire n'ububirigi, kanatsinda ububirigi bwari rutunze u Rwanda mu madimension menshi, jusqu'à ce que u Rwanda rutangura gukorana na Qatar, aho igihugu ca Qatar nama nababwiye ko u Rwanda ari nka ville canke quartier ya Qatar muri dimension zose. Kuri Rwandair ni ndege za Qatar, igitoro ni igitoro ca Emir yaragendeye u Rwanda, nawe nyene turonsa kanya turamuvuga canke tubivuge mu kiganiro gikurikira. Ni vyose mu gisirikare ni Qatar, bahema Qatar, baryama Qatar. Murazi ko na Olivier Duhungirehe bijanye n'ama amasezerano asha bino biganiro biriko biraba, ikindi gihugu ntikibijemwo ibe Qatar na Amerika. Ukaba tuzi ko Qatar ari se n'umwana, avyo Amerika yanse kuvugira ku mugaragaro, ibinaniranye canke ivyo Amerika yibagiye i Washington icibirungika i Doha. I Doha vyase navyo yibagiye ikabirungika i Washington. Umva nagapira bakreye kugira birgo barajuragiza Tshisekedi. Nico gituma ngoma mbwira ati Tshisekedi arrêtez de négocier avec ces terroristes, allez de l'avant, bombarde, tue, fais tout ce que tu peux kugira récupérer ou rétablisse l'ordre, surtout itegeko leta nimwe, il y a pas de gouvernement parallèle muri Congo. On reconnaît que vous, monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi, le seul unique président de la République démocratique du Congo. Rero haguruka ube magabo wikure kano gasuzuguro. Uyu arabandanya avuga ati ngo à marge de la conférence, j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs homologues francophones
afin de renforcer nos liens et approfondir nos partenariats. Bisigura rero n'ibindi bihugu vyo muri Union Européenne bisanzwe bivuga ururimi vyitabiriye. Hama rero akandi kantu kazanye polemique naha tugomba dushike, yavuze ati enfin kumwisho nko kurangiza avec une profonde émotion hamwe n'ibigumbagumba vyinshi, je me suis recueilli au mémorial du génocide de Kigali virgule pour honorer. Avuga ati n'ikigumbagumba cinshi nagiye kunamira ku cibutso ca genocide kiri i Kigali. Muratwo vyubatse ahagenda hatandukanye. Atavuga ati pour honorer au nom du gouvernement et du peuple belge, kugira nze kunamira nongere nubahe kw'izina rya leta y'Ububirigi n'umunyagihugu w'Umubirigi. Atavuga ati la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994. Aha hacara zindi polemique y'amakomantere menshi aho bavuga ati ubu uratanguye kubirekonesa, ubu urashobora kuvuga ngo harabambwiye ati ngo maintenant tu utilises les bons termes, les termes appropriés, ngo on espère que tu vas rentrer chez toi, ngo ubwira abandi babirigi bige kuvuga de telle façon. Donc il a pris au Rwanda yaryoheye abanyarwanda kubona yavuze ati ngo perpétré contre les Tutsi. Urumva ako kantu rero ko baba bashaka bumve, nico gituma no ngaha iwacu ubona arivyo biteye uruhagarara, mu gihe Pacifique aciyumvira kugira ngo diaspora Tutsi yavyandika ku rubuga rwe rwa Fokode buke agacaza kwiyeskiza, mu gihe uzosanga ama space yabo ni Tutsi ukiyumvirira ubwo bututsi baburya mu spaghetti, babukoze ibitoki, ivyo bintu by'ubwoko vyabanyoshe, ivyo bintu ngo vya ngo sinzi byo kutarima n'ibindi byinshi nama nabibabwiye. Ibi bintu mutavyambuye Uburundi buzokwigera buja buronka tranquillité, kuko muzokoma mwiyumvira Tutsi ni minorité, vous êtes une minorité, les Hutus vous êtes une majorité, les Twa vous êtes une extrême minorité. Kubereka abatwa none bataduga hejuru, kubera iki à l'air wasanga rimwe mufise inkoni yobora de quarantaine des années tutagiye muri le Burundi monarchique, aho abami n'ibindi byinshi byagenda birakurikirana, bwari ubuyobozi nyene bwanyu. Donc il faut kujana ni bihari même aux États-Unis, birabisanga les démocrates, les communistes n'abandi benshi bagenda batandukanye, kandi dans plusieurs pays la majorité règne, kandi nta n'induru n'imwe iba ihari. Ahubwo ikintu gihari je ndashaka kwiyumvira, abarundi muramaze kwicara hasi mukaraba abantu bamazana akavuyo k'amoko hano mu gihugu. Nta bantu mu miliyoni 10 na zingahe z'abarundi usanga abantu batarenga 50 aribo bama bakoma induru. Nzige société civile 200 ziheka kuri Pacifique, ni Pacifique, ni Alexis, ni Antoine, ni ba Keti, ni ba Innocent Muhozi, ni ba Esdras, n'aba ba Adrien Rugambarara, n'aba ba Kagendo Bertrand umwe aho zaririmba Madrid, n'abandi benshi baba dérouté, urumva baba bashaka kwirwa nyene barakamisha, birira ama frais social n'ama assistance n'ama aide, surtout vers les sociétés civiles n'ama ONG atavuga rumwe na leta, kuko umuzungu abanyene babakoresha bakunda ikintu kitavuga rumwe na leta, kubera leta ibaye tranquille ntiyubaha abazungu, irashoboye gukora igatera imbere. Nivyo rero batishire mu mutwe ngo dushaka igihugu cacu gitera imbere muko murakibuza amahoro, mugitera imbere muko murabwira abajene tora magrenade mutere mu mabisi, gitera imbere arimwe muko murarasa ama transfer, gitera imbere arimwe muko muramenagura amatwi yo mwijoro, gitera imbere arimwe muko muri bamasinga, gitera imbere no, igihugu gitera imbere habayo tranquillité. Umuntu atorewe manda yiwe mukamureka akayobora akayiheza, namwe mutorewe manda yanyu mukayobora mukayiheza. C'est quoi? C'est commutative. 3 plus 2 égale 5, 2 plus 3 égale 5. Nta kiba kirapfa muyoboye bakubaha ubuyobozi bwanyu, n'iterambere n'amahoro ku gihugu cacu. Bayoboye mukubaha ubuyobozi bwabo égale iterambere n'amahoro. None ni kubera kimwebwe mutemera kuyoborwa. Iyi ni ikintu kigaragaza ko hariho complexe canke hariho akadada kabarimo. Aha rero aya namakuru agana uyu mugabo yitwa Maxime Prévost hagati y'Ububirigi n'u Rwanda kubijanye n'ibi vya OIF
vyabereye mu gihugu c'u Rwanda. Ikindi naco kivugisha abantu benshi no kungena u Rwanda si igihugu francophone, igihugu c'u Rwanda ni igihugu anglophone, mugabo kubera ko Ubufaransa bwashatse gushimisha igihugu c'u Rwanda en guise de remerciement ku vyo basanzwe babakorera, des offres, des ors pillés, des coltans, des nickel, ivyo biba hariya mu burasirazuba bwa Congo, ubwicanyi, des exécutions, kuba bagamburukira Ubufaransa, niho uyu Macron yaciye akreya ibi vya mushiki wabo ngo aje muri francophonie, u Rwanda ruje muri francophonie, anabahana privilege yo kuyiyobora, gufata direction, ngo kugira baze bararonka ukungene babaha amafinancement, bahora babaha amafinancement adafise insiguro, ubu azoze arinjira aciye muri ibi vya francophonie. Hama reka ndabashimire kuko mbona amasezerano ya video twavuganye umwanya, mbona usa n'uwarenze gato, kubera ko iyo umuntu ariko aravuga asesangura ibintu by'ukuri bitahurika usanga yinjiye cyane, ariko muze munyemerere twongereze umwanya, tuze twemeranye tugire basi nko gushika kuri 30 minutes, ngira niho umuntu yovuga yisanzuye kandi amakuru akaba ari large. Nko urabona ko ngiye tutavuganye vya free visa, ariko ndabemere ko nza kubivuga, ndababwira igituma Kagame yuguruye imiryango n'impamvu, nabacishije nk'intu vya depreciation de la monnaie, navyo nyene ndaza kubibabwira, ndababwira ifaranga ryabaho rigeze n'igituma vyabaye uko, niki n'ibindi bidakozwe bizobandanya biba bibi gusumba. Aha twe vyabaye bibi mu Burundi kumvo zuko twugariwe amazi n'amatara nabo bampatse ibihugu tutorohereje, tutigeze duhuza na gato kubijanye n'ivya 2015 vyabaye n'ibindi byinshi n'amakondisiyo yabo y'ubutinganye u Rwanda rusanzwe gwemera ouvertement, kandi urabona ko ariho baciye bagira ibiterambere rivuduka ry'umuvuduko udasanzwe. Ariko twebwe twararahiye n'umukuru w'igihugu, turashima Imana ko dufise indongozi zisenga zubaha Imana. Hagati y'ikinyene cyo kubaha Imana turanakengurukira kandi dukengurukiye kandi u Rwanda gwikubisa gashi mu mashengero agera ku 88 yari yarasavye kongera hugurwa amashengero agera ku 10, niyo ni intambwe ngira, ariko arihana nkuko nabibabwiye ivyo yakoze muri Unite Club kwari ukwihana, kwirega, ngira yase kuyugururira rimwe dukoma induru canke ntacagaragara nkuko umengo arivuguruje. Yuguruye 10 ngo arenga, kumbure ubutaha tuzoza twumva ko n'izindi zarekuriwe gukora, niyo ni intambwe. Ndabakengurukire rero mwe mudahengesha nakurikirana ibiganiro vyacu, ndabibutsa ko Free Podcast TV ari urubuga rwanyu, ata Free Podcast TV ata mwebwe. Mwarahezagiwe, mugira igitondo ciza, igitondo c'umugisha, akazi keza, hama turasubira. Ciao ciao.